umwaka mushasha, umwaka mushasha mwiza, umwaka mushasha mwiza. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Umwaka mwiza mushasha. Yesu Kristo ahabwa icubahiro twemereye gushika muri 2025. Haleluya. Mbega umugisha, mbega ubuntu, mbega umunezero, mbega ishimwe. Wewe wagiye guhimbariza he? Nihe wahimbarije Imana, wavuze gukomerera kw'Imana, wavuze ubushobozi n'ububasha bw'Imana. Ahimbazwe Kristo Yesu, atemeye ko tuba inyama z'abansi bacu. Ahimbaze Umwami Yesu Kristo, atemeye ko tuba umuhigo w'abansi bacu. Ahimbazwe Umwami Yesu Kristo, yatubereye umuco, akatumurikira, akabana natwe. Ngomba kwatura amajambo yo gusenga, dusaba ubuntu bw'Imana, dusaba n'imbaraga z'Imana, duhamagara no kuboko kw'Imana, duhamagara no kugoroka k'Umwami wacu Yesu Kristo, ukuze kubana natwe kandi kuze kube hejuru yacu. Ngira nsenga isengesho, usengane nanje rino sengesho. Ndaza kurisenga buke buke kugira ngo uze gusubiramwo amajambo nza kubandiko ndatura, uze kujana nanje. Ndaguhereza akanya kukuza urasubiramwo amajambo za kwatura isengesho kugira ngo Imana izibane natwe muri uyu mwaka. Twagiye. Mwami Yesu, ndagushimiye ko wabanye naje umwaka wa 2024. Ni umwaka waheze utazongera kubaho, kandi ndagushimiye ko wemeye ko ntangura umwaka wa 2025. Nuhabwa icubahiro kuri Imana ica inzira aho zitari kandi ukugurira imiryango. Ndagushimiye aho nanezerewe, aho nanezererwanye n'imiryango, nanezererwanye n'inshuti. Ndagushimiye intambuko wantambukishije. Ndagushimiye ko wankuye mu kibanza kimukanshikana mu kindi. Ndagushimiye mbere kuko ijambo ryawe rivuga yuko mushime mu bibi no mu byiza. Ndagushimiye ibyabaye byose ku buzima bwanje, kuko uri Imana kandi ukora iby'ubumana. Rero Mwami Yesu, ndakweretse uyu mwaka wa 2025. Guhera kuri jewe ndisenge, nzigamisha abamarayika bawe, ntegurira abamarayika babana naje guhera iyi tariki ya mbere y'ukwa mbere 2025, baze bagendane naje gushika ku yindi tariki ya mbere y'ukwa mbere 2026. Umwaka wanje uzogenda neza, sinzobura kandi sinzotakaza, ahubwo nzogwira kandi ngere kure. Nzogera kure mu butunzi, nzogera kure mu mafaranga, nzogera kure mu bifadika, nzogera kure mu biboneka, nzogera kure mu buryo bw'impwemu, nzogera kure mu buryo bw'umubiri, nzogera kure mu buryo bw'amafaranga, nzogera kure mu magara meza, nzogera kure mu gukorera Imana, nzogera kure mu kubaka ubuzima bwanje, nzogera kure mu kwitangira igikorwa c'Imana, nzogera kure mu guteza imbere igihugu canje, nzogera kure mu guteza imbere umuryango wanje, nzogera kure mu guteza imbere ubugingo bwanje, nzogera kure mu mafaranga, nzogera kure mu magara meza, nzogera kure mu mahoro. Ndanse yuko Satani yotuma nanigwa mu rugendo, yotuma nanigwa mu iterambere ryanje. Ndirukanka ariko sinkutazi yaje, ndasiganigwa, ndakubitana ibipfunsi kandi sindi nkuhusha. Ndiruka kugira ngo mfate kandi shikire icatumye Umwami Yesu Kristo amfata kandi ashikira. Yesu Kristo Munyanazareti, umpereze gushikira, umpereze no kubona, umpereze no gushika mu catumye umpamagara. Umpereze gushika mu mafaranga yanje, umpereze gushika mu ruvyaro rwanje. Uyu mwaka nzogera kure
icyo ntakoze 2025, icyo ntakoze 2024 nzogikora muri 2025. Ibyapfuye muri 2025 bizoba bizima muri 2024. Ibyari byarahagaze bizokwavansa. Umuryango wanje uzozigamwa, urugo rwanje ruzozigamwa, abo tuvukana bazozigamwa, igihugu canje kizozigamwa, ubuzima bwanje buzozigamwa, indongozi zizozigamwa, zizorindwa nawe. Mana ndagora ku ngoma, ubane nanje, ungwanirire, untabare, unkize icago cyose, utabara ubuzima bwanje, utabara ubugingo bwanje, utabara ubugingo bwanje, utabara ubuzima bwanje, utabara umutima wanje, utabara umubiri wanje, undinde cyane gisa naco, zotera intambwe mu gakiza, sinzogumaho narindi, mu izina rya Yesu Kristo, amen.